bati M23 iravuye muri Kongo mugabo tisiga umunyamurenge n'umwe ngaha tugera tujanye babapakira amabisi barabajana bashika Manyora ngo bavuga bati uje intambara rero kubera ikibandanya mwebwe ntimugumika Manyora muca mwinjire Rwanda sigisenye none ubu nyene bavuye ubuviye none bagira bari banye ni deportation yateguwe ntakindi bagiye kuba esclave kibazo ugaruka wibuke yuko impunzi zigaze kuvuga ko zigomba gutaha 2018 igipolisi cyabarashe midi ibiziga 20 aryama amakunga abona ngo bakubita isasu zica amasezerano y'amahoro nk'uko Donald Trump yasinyishije abakuru b'ibihugu bibiri intambara mu buseruko bwa Kongo ngiye guhagarara kubona Amerika yafashe ingingo ko M23 kinjura iyi ntambara tizohagarara izokwisinziriza gatoya igihe cyose hakenewe korota hakenewe inzahabu hakenewe ibintu bishobwa bishimare bazovuga bati abanyamurenge bavuga ko batewe bwatutse hamarone bw'abakomisiyoneri muri bo haje komisiyo kuniga bene wabo u Rwanda ruzokwitwa umutabazi w'abatutsi ruzokwitwa umutabazi w'abanyamurenge kandi amabi yose babona ari u Rwanda ruyakora mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndababwira kuri micro ni jewe nyene Juste Gael inyuma kamera mwita umusaza twakwiyeho muri tubazana ngaha ndabwira kuno musi tuje ngaha ngo tubayagire ibijanye n'akarere rero murakumva ariko vyongeye turi kumwe na Nyakubahwa Apotre ndamutse abarundi bakora twumviriza abanyarwanda abanyamurenge bari mu Burundi mu Rwanda muri Amerika Australia n'ahandi nivyo tuzoganira ndababwira ko umutumire wacu nawe se ubundi ni Apotre Mbayahaga Isidore ndabaramusanya ko Mbayahaga Isidore jewe ni bwakeye babamwiriwe se ndimo arabona ngiyi muyinga zarumva ngo mwakeye ni bwakeye ego n'ubujorojoro buba bwakeye ndizera ko meze neza nta musonga gripe twahorana mugabo ni sawa hari umuntu yambwiye ati iyi gripe nayo yasaze yagumutse kagumutse gripe nta muntu hagisonera n'abantu basize amavuta agasigaye kabubaho amahoro mu Burundi dufise yego uno mwaka mwebwe nk'abakozi b'Imana mubona gute turashimira Imana cyane kuko yaduhaye buri kiganza ciza iraturinda iratuzigama kandi ikoresheje inzego z'umutekano zo kwivuna basi bacana cyane dushimira Perezida wa Repubulika kubera yashize ngo nyinshi umutekano w'abanyagihugu Imana yamuragice naho rero ubuherutse twari ko turavuga kubijanye n'umutekano nacece ku rwego Burundi na Kongo aho havuga ko M23 ariho isanzwe ngwigeze mu nyuma ngo yasubiye inyuma bega ku bwanyu isubira inyuma ya M23 ku munsi wa gatandatu iva muri Uvira mwajakiriye gute nta gitangaza kirimo kuko namaze kubishikiriza ndababwira nti abariko baravyina bariko bavyina hakiri kare kubera inyuma y'izo mbyino hazoba ikiborogo kuko gusubira inyuma byaraboneka ndaboro byahinjiye mu gihe byamaze kubikizira mu gihe amasezerano y'amahoro yamaze gusinya bateza kugumaho bari bageze mugabo kwinjira harya n'abantu bagaca bababisa kubera abasirikare barando baca bababisa bazi kubera uyu mutego bateze kabarugwe mu bunyene kibari bagisuzuguye Kongo bagisuzuguye abagwana bagisuzuguye na Amerika n'abandi ibindi bihugu byagiye guhagarikira amasezerano ibindi bihugu byaraboneka hamikina cyo gaye sukuvuga ngo bavuye ibuvira gusa tumenyesha abantu yuko baracavayo ibuvira barahavuye ubuwe bateza kuva hajya bari ibukavu bateza kuva igoma bateza gusubira iyo bavuye niko bimeze abantu bavuga ngo ntibishoboka rero n'abantu badakurikirana amateka y'abo bantu bari erega iyo M23 yahindutse kwitwa M23 yahora yitwa RCD sivyo yatangwe yitwa RCD muri za 1998 sivyo urazi ko kiriya gihe bagwanye kugeza aho bafata igice ca Kongo yose bavuga yuko muri territoire nationale bari bavuzemo hagati ya 50 na 55% y'igice cyose ca Kongo bari bafise Nord Kivu bakagira Sud Kivu bakagira aho bita Kindu bahagira intara donc igice c'intara ya Katanga n'igice c'intara ya Kasai kandi ko ntibahamaze iminsi ibiri ngaho Uvira bahakontorera imyaka 5 bafise igice cy'igihugu
rero bahavuye ku munsi umwe gusa bavuze bati toka cyo baragenda mugabe kibabaje ni kimwe nuko ibyo babikora bariko basakrifya ugwaruka rw'abana batutse n'abanyamurenge bari ngaha hagapfa abantu batagira uko bangana bari bafitiwe kazoza imiryango ritangiye kwizera ko ari bazofasha abantu mu miryango mu myaka iza uyumvira abantu baba bapfuye uyumvira abantu baba bamugaye uyumvira abantu baba bahenzwe ngo nibavyine ngo babahaye igihugu mugabo agaca barekura igice cy'igihugu cyose bafashe kubera bavuye mu masezerano ya Sun City muri Afrika y'Epfo babemereye yuko hagiye kujaho leta nabone bazojamwo bakabaha ibibanza babahaye ni ibibanza bidashika bitanu baronse akazi kaza Alias Rubego na Moyize Nyarugabo uyumviye poste zibiri bakazisakrifya bakaziguza arizo barondera kugwana abantu bagapfa bagahwera bagahera barondera ibitiro by'abanyamurenge none imiryango iba yarabuze ninda zoyihindishiye akababa rero kuvuga ngo no munsi ngo baraye bavuye buvira nta wuvuga ngo ni sawa gose kuko amasezerano avuga yuko Kongo iteza gusubirana integrité territoriale imbibe zose zakongaho zica no kuvuga no guca ku Burundi ugaca ku Rwanda ugaca ku Buganda ukagenda ukatazangwa ahantu nta santimetero ngo bazosigarana bisigura ko M23 igiye kuva muri Kongo ni rya mbere none wewe ntiwumva aho yahereye igenda iva igenda igaruka ntabyo wumva reka ndakubwire je ndakunda kuzana ndasubizamwe abantu tutoreje neza turabe ukwereka ingene bagiye barava n'ingene bagiye barakwegera abantu itanguriro washaka ibyano na Nsisi baja gukuraho ntuze sesese ko mu butubaza banga tubireke dushake na Rwanda witi dushake duhere mu 2002 ibihumbi 2002 Kagame aravye ingene asubira muri Kongo biramucanga acaca kuri bya bihemu bibiri nyene Alias Rubego na Moyize Nyarugabo Alias agenda atangaza yuko mu minembwe wabo mu gace k'abanyamurenge hagiyeyo hateye intera hamwe 5,000 abavyibuka neza yabitangaje abitangariza mu isengero rimwe riri haje Kigali ntiriwe ndavuga kubw'inyungu zaryo uravyumva avuga yuko mu minembwe hagiyeyo intera hamwe 5,000 kubera Kagame afise manda na autorisation yo gukurikira intera hamwe hariho zazumvise abarozi ingene yinjirayo mugabo nta kindi yaragiye kurondera bagiye kurasa uwitwa Masunzu niwe munyamurenge wa mbere yari yatanga kubona yuko u Rwanda rubahemukira rukaja kubicisha kandi bagomba yuko abanyamurenge bose bazobatwara kubagira baja i Rwanda uravyumva itariki zinga 18 z'ukwezi kwa kabiri 2022 baca baha mission uwitwa Colonel Jules Mutebutsi sireko mu mwibuka niwe yagiye gutera kandi atera nawe atera bene wabo aja gutera Masunzu ngabo za Masunzu barabarasa Jules Mutebutsi intambarira munanira ariruka noneho u Rwanda ruja kubona yuko Mutebutsi yananiwe bacorukayo abasirikare b'u Rwanda RDF 12 bagiye kurasa abanyamurenge bise ngo ni intera hamwe none Masunzu ni intera hamwe abo bagwana mu rugamba na Masunzu bafashe urugamba ni intera hamwe ntibara abanyamurenge bagenzi mugabo Masunzu nabo abanyamurenge kubera biyo bavuga ngo umuntu ari karagwana agomba kwivuna sico kimwe n'u Rwanda yironderera ibindi bintu mugabo barashihugezaho 2010 by'abasirikare b'u Rwanda intambara y'abanani bariruka baratemaguza ikirenge cyakorwa komakoma biruka intambara ihagarara itariki 28 kwezi kwa 11 2002 cyo ni igitero cya mbere mbwira abantu baguye aho banganike uravyumva fata 2006 naho ni ntambara ira basubira bavyura uwitwa Rurankunda ntimuzi ubabarizwa mu Rurankunda 2006 mu kwezi kwa mbere nabatisubira u Rwanda mugabo nahone ni za nyungu z'u Rwanda ziba ziriko zirakurikira ibyo bintu bakurikira hariya Rurankunda Rwanda intambara y'imyaka 3 iramunanira ihera itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 2009 u Rwanda ngo babone ruramaramaye ruramufata rujya kumupfunga
n'uyu munsi apfungiye i Rwanda. Oho cofata 2012 barasubira basubirana tariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu bahagurutsa nde witwa General Ntuzeye Ntaganda Jean Bosco. Icegera ciwe yari Colonel Sultani Makenga, uyu avize M23 uyu munsi 12 yari karagwana yica abantu nkuko nyene baragwana intambara irabananira n'ubundi babonye byase Sultani Ntuze Makenga uyu aratemaguza zinga ibirago ahongira i Buganda acika impunzi. Ntuze Rurankunda Ntuze nawe Ntuze Bosco Ntaganda u Rwanda ruramuhamagara aje Kigali arihenda aritaba baramufata mu wikira. Ivyaha byose vyakorewe aho aja kuvyishura wenyene kandi u Rwanda rurafise ukuntu rutega umutego bagira ati zuzuranye n'umuryango bagaca bagufata wenyene batigenda ni wagumye ibanga umuryango wawe uzobaho tuzowuraba ariko wihendura imene uzobabura bose uzoba wihemukiwe umuryango urabyumva. Rero je mpora ndaba rero mu gihe cyose inyungu z'u Rwanda muri Kongo zihagaze ku abanyamurenge canke abatutsi barinda gupfa, abibaza yuko u Rwanda ruzobagirira impuhwe nibashake bareke, kuko inyungu zabo zisumba kubaho kwabo. Uno musi ugiye kubiraba abantu bariko barapfa kuva iyo myaka yose, imyaka 30, iyo ngwano yama yitirirwa swat abatutsi bahimasisi waba Makenga swat abanyamurenge, mugabe intambara kitwa yabo inyungu zivuyemwo bo batigere bazironkako, ahubwo bobo bahamagarirwa guhamba gusa no guhunga nta kindi. Nuno muzi iyi ntambara igiye guhereje mu gitondo, abanyamurenge bariko bakwira ikiganiro nibadushire muri commentaire batubwira inyungu nimwe bakuye muri intambara wese akubura abantu babo niyi. Rero bararaye bavuye none za ndirimbo za uvira tombe furaha kwa Simba, shangwe kwa Madugu, ubu none iyo ndirimbo ko ingene yari nziza gashaha ikabivuza akanya kangana cyane. Mbwira ingene abantu bahiye insinga zo mu mutwe kugeza aho abantu baja mu isengero, abantu bigo ko ari abapastori, aho gutera hareruya ngo bavuga ati zina ry'Imana ishigwe hejuru, agatora mikro agarara imbere y'ishengero ngo uvira tombe, abatamakazi ngo uvira tombe. Uno munsi kibaje ni kimwe, mbega 2017 sivyo u Rwanda rwaragiye rurungika Rede Tabara igizwe n'abatutsi benshi b'abarundi wanashaka barabaforoma bahigoho bambuka Kongo gatigenda mu cyo abanyamurenge 2017 bashikayo igikorwa ca mbere bakoze banyaga inka z'abanyamurenge zose, kuko bazi yuko umutima w'umunyamurenge uri ku nka pe nasazi taba inka zikoza amata n'inka. None wamure kuzibanyaga baca bafata baturira amazu yabo, baturira amazu babamwo, baturira n'ibigega byarimwe umwimbu, baturira n'intuzeye amashengero, baturira amashuri. Abanyamurenge babakundana ko atakundi bazwe ubigenza bateza guhunga, uravyumva. Abase guhunga barabica, rero babicana barabarasa barabica. Umugambi kibabaje ne kiba 2019 abanyamurenge babonye bagiye guhona, Kisekedi aratabaza perezida Ndayishimiye ati ntabara umfashe kuko hariho community y'abantu ngaha igiye guhwera igahera kubera u Rwanda rwatumye Tabara kuza kubica. Barungika abasirikare b'abarundi nibo bagiye gutabara. Muzo tubereka maricode, tubereka n'amakete y'ama association y'abanyamurenge bashimira Burundi, bashimira perezida Ndayishimiye, bavuga amateka atagira uko angana meza y'igisirikare cy'u Burundi. Baragenda bafata Rede Tabara na mayimayi bakorana, barayirasa bayirukanaho bita mu Ruramba niho yari avyumva. Bayirukanaho bita mu Masanga, barayirasa bayikura mu Ndondo aho bita ku Ndondo, uravyumva. Bayikura ahantu bita mu cyo hagati
uravyumva noneho bagenda babasanga no muri fore yitwa Itombwa rede tabarana mayimayi barabirukana abasirikare b'abarundi bacunga abanyamurenge basigaye bakigira umutekano inyuma yaho ahubwo bamaze kubaha amahoro n'umutekano baca baragenda guhiga inka zabo babivyo zaruye abasirikare b'abarundi bagatora inkoho imisore y'abarundi kaja imbere bagaca bagenda bakaja kurondera inka atari zabase atari zabanyina muga bakazikura amaboko y'abase babanje kurasana bakazigarura bakazisubiza abanyamurenge bari mu gahinda kubera ibitungwa byabo byagiye umunezero uragaruka ngo bigende gutyo barasubira bagati rero inyigisho zayo zabaye ngaha za inyigisho z'amacakubiri kugira ngo mubane nabi n'abafurero n'abamantuze ababembe abarega abarumba ati rero intambara z'amoko tuzihagarike kubera abarundi nta kindi kintu bagenda bakora ubu twekora byakunze iby'amoko bigahera aho bashitse bigisha amahoro baranywanisha baca bafata abanyamurenge bafata ababembe bafata abafurero bafata abashi bafata abarumba bafata abarega babasubiza hamwe bati ni mu bantu ko mwabana kera umwase wanyu twamwigije kure yarerede tabara yatumwe n'u Rwanda gifatanije na kabiri ikibabaje ni kimwe iyi barasubira bacisha kuri ba Moyiza Nyarugabo bacisha kuri Badarazi Rubego babonye yuko mu bisanzwe agace k'abanyamurenge u Rwanda cyangwa Kagame ntazosubira kuvyitwaza ngo ashobore kuhinjira mu gihe hakingiwe n'ingabo z'abarundi amasoko ararema abanyamurenge barivuza aho bashatse n'ukeneye ko bamuzana i Burundi mu bitaro baramuzana nta kintu na kimwe ubu bari muri security baca batangura kwigisha bati burya hariho nyabwoko ryateguwe kandi abo barundi pabaye kubasinzira nibo bagomba kuri bakorera umukenyero mushasha kugira ngo rero icyabakingira kibanza kihave noneho bapfe atawo batabara induru ziravuga Mahoro Peace Association yishirahamwe ritwagwa n'umugore yitwa Adereke Basumba hariho n'uzeye za gakondo z'abitwa bakazi ingufu bari za Canada bamaze kubona yuko ivyo bintu birimo amafaranga yatangiye kuboneka muri iyo ntambara itwara biwabo bakora n'u Rwanda barigisha batuma abantu kugira mu manifestation ngo Burundi bugiye kubagira genocide kandi muravyibuka yuko intangamarara yavyo yatanzwe na James Kabarebe igihe agiye mu nama nshingamateka akabeshera president Ndayishimiye ngo yahamagaye abahutu b'ikongo ngo babwira ngo nzobaha abasirikare ngo mugende mugire genocide y'abaje batutsi bariye ntimuvyibuka mwebwe yego siko none muvyibuka inyuma y'abijya siho hatangiye gusohoka amakomunike y'amasosiyasiyo y'abanyamurenge abesha mugabo kubera bagiyugwa bati bagomba kubamara muri iyi minsi iheze baravuga bati Minembwe iraheze aho bita mu Mikenke abarundi bagiye kugira genocide bagira manifestation leta y'u Burundi kubera ahirigaye leta y'u Burundi hana rimwe yigera programme yo gutera abantu yama ifise programme yo kuja gutabara kirigera itera hano naha muri Kongo bavuga ndirigera irasa umuntu numwe kiretse uje kwitanga mugabo urusomborokeje barakwereka wowe ukaresha gomba urakumva pe mugaho bari hose bigisha amahoro ingabo z'abarundi zigisha amahoro zigeza sikiriza abantu none ngo babone gutyo induzi baye nyinshi bati banyamurenge barababesha twe twaje kubatabara kuva tubanye ngaha kuva 2019 sivyo uno munsi haciye imyaka ishika 8 nimba 7 ntumba turi kumwe ivyo byose nimba twagomba kubagira nabi bambara bibonye muga ko mushimye ko tugenda kugira urupfu rwanyu ntirumve kuri twebwe reka twe dukinjuma abarundi igihe bavuye muri Kongo harabo barashe bahunze ntambara nta numwe baratekeye ati okay twe turakinjuye ko twumvise yose musaze ngo twebwe tugaturagira genocide bacha barigiye nahi buvira ha hari hacuzwe n'abarundi umunsi bahakuye ikirenge nta minsi ibiri yaheze ya M23 ishirariraza kubera abo batinya bahavuye none raba bahashitse ibyo bakoze ubinduru zasoye kubindura amarira zasoye kuba marira
ngo bashike ngaha bacakora iki ya population yari ibanye neza abanyamurenge bari buvira M23 itarahashika hari ingorane bari bafise hani bari babanye n'abandi neza ngo bashike baca barasobanura abatutsi kwabo abanyamurenge kwabo abasigaye bose babakubita ijoro n'umuranga igiti niho havuye ko abantu bata bariruka barahunga bamwe bazino abandi bahungira mu yindi misozi ntuzi y'uturi mu bahenga ivyo birabaye none raba inyuma y'iminsi ibiri bati turike bantu turagiye mugabo bakora ikosa kandi atari kosa kubera biri muri plan y'u Rwanda yo kuva mu 1996 muri zanzira igihumbi nigera kubasobanurira bavuga yuko bategeza kuzokura abanyamurenge muri Kongo mu nzira iza izo zose bavuze pranyisha ubu rero bati M23 iravuye muri Kongo mugabo tisiga umunyamurenge n'umwe ngaha tugaya tujanye babapakira amabisi barabajana bashika Manyora ngo bavuga bati uje intambara rero kubera ikibandanya mwebwe ntimugumika Manyora muca mwinjire Rwanda sigisenye none ubu nyene bavuye ubuvi none bagira bari banyene deportation yateguwe ubu rero bagira bajane hariya nkuko bageze bajya batotse baje Masisi babajana mu makambi bose ni kujya ko abantu borora bazi yuko imfizi cyangwa amasugura kuzodoza barayarya ubikibaje niki nta mwana w'umunyarwanda ajya ku Rwanda kenshi batuma abana b'abanyamurenge nye n'abana baje Masisi babagenda bakashira mu makambi y'impunzi bamara kugira ibigango bagakura aho bogiye mu mashuri nk'abandi ngo bazobwire teze iterambere imiryango y'iwabo bacha batoramwo abaja kwambara imyambaro ubaje ku Rwanda ikongo bari bapfirayo none munsi rero iyi deportation yabaye abanyamurenge naye mbonye hariho umunyamurenge twayishira mu gisi yose yavyiyamirije ntugire ngo nikindi bagiye gukora abanyamurenge ntibagira basaye kuri Rwanda nta gakondo bafise iwabo hari ngaha bagiye kubashira mu makambi y'impunzi sivyo amakambi y'impunzi babeyo bakoresha ibikorwa by'inguvu bagiye kuba bacakara burya bamoyiza nyarugabo na bakanyiki na badara kibasumba babaye nka bya bintu byo muri za Senegal kera by'ibihimbiri bimwe byaje kugurisha bene wabo bakaja muri Amerika gutera imisigati ntakindi bagiye kuba esclave kibazogaruka wibuke yuko impunzi zigaze kuvuga ko zigomba gutaha zivuye u Rwanda bati mwaratubeshe tugomba kwisubirira iwacu 2018 igipolisi cyabarashe midi amakunga abona babakubita isasu zica ibiziga 20 biraryama abandi bakuramo bakuru bayo makambi baratwaye baja kubapfunga none munsi bari mu gasho none kuramira yuko u Rwanda ruzokwitwa umutabazi w'abatutsi ruzokwitwa umutabazi w'abanyamurenge kandi amabi yose babona ari u Rwanda ruyakora icyakabiri je ndakunda kumviza ibiganiro by'abantuze by'abanyarwanda usanga rimwe rimwe bagomba kwerekana yuko ari bo bantu bazima bateye imbere basobanutse hari abantu nyene bagomba yuko bo bicitegererezo mu karere none ugiye kuraba data wane uno munsi bafitaniye conférence igihugu imanza ziri muri oni n'ibinyore bari kubona basinya amasezerano n'ibiki RDC ugacuruza rwa Rwanda nyene ugacurugira ingorane n'u Burundi rufise ingorane na Tanzania sibyo uri kuranyo yego rufise ingorane na Afrika du Sud mu bana rufise ingorane na Malawi ni barabara bahora bitirira Kagame baraye bari mwanza muri Malawi bacha bari hawa mu passport rimwe yitwa Muki yigeze guhaguruka avuga ati ntibishoboka Malawi igomba kubikukira none babifuta kubera iki nuko bavuga ati abantu ni ngorane mu karere none wumva yuko abo bantu nibo bavuga yuko baje gukiza abantu icyakabiri subire mbaza beko intambara bavuga ngo bagiye gutabarwa ho abanyamurenge ngo bariko bagomba kwigwanako ngo kubera bariko barahona bivaye nuko basa nuko ari abanyarwanda canke bafise imvugo nk'iy'abanyarwanda je nkabaza ikintu kimwe abanyamurenge bazoca ubwenge cyane ko tuzi benshi basobanutse bize iyo bageze ngo baracavuga baca babita ngo nabaze b'ubwoko mugabo gasanga nibo bafise ubwenge nibo bariko bereka abandi mugabo abandi kubera bamenetse amaso harimo inyungu zabo niki mbwira ingene abantu baba bariko bigwana ko ari abatutsi n'abanyamurenge
komanda w'iyo ntambara agaca abaje Colonel Nanga, ariko Nanga n'umututsi yagahero biranga n'umututsi w'amaja wo mu vyiyumviro yambwiye Nanga n'umunyamurenge kwezi yari yivugiye nyene muri conference ariko aragirisha inama abanyamurenge mu nyene yagiye kubagendera tumviriza mugomba kumenya ro patro watwigwaneho uwariwe ni Nanga none baracyabaye abanyamurenge mugomba kumenya ro patro wa M23 ni Nanga aho none M23 tuvuye uko mu gisata cya politiki twagwa nabisimu beretse abisimu n'umututsi w'amaja n'umunyamurenge wa none ikibazo je mparamaza kandi batwishura byoba vyitirirwa abanyamurenge data wanje harabutse umunyamurenge numwe ashoboye kurongora abandi banyamurenge muri ubu rugamba tugezaho bayoborwa n'ubundi muntu w'umwomekerano batanatoye batazanye uno munsi kabira bamaze muri 2017 ariko mu Rwanda muri bahaye impigire de tabara uno munsi akaba ari wowe mu finance y'ugo rugamba rwabo bahendanye ivyo bibeshana rero abanyamurenge basigaye ni baca ubwenge barabane mu maso abanyamurenge nabanda bivuga bwari ubwoko je nabonye buzi gufatana mu nda bazi kumenya inyungu z'ubwoko bwabo bazi kurabana bagatunganya ivyabo atawundi muntu bacishije mu ijisho ariko no munsi ugiye kubiraba umwansi mukuru w'umunyamurenge no munsi yabaye uwundi munyamurenge abanyamurenge bariko barapfa bamwe bishwe n'abanyamurenge bene wabo umuntu akagira urubanza bamwe bakakurujamwo ngo ujya n'akagara ngo ntiyumva ivyo tuvuga ngo ntiyumva n'urugamba turimwo abandi nabo bakavuga ngo nibifobagane nyene ukumva ni ingorane birimwo amacakubiri atagira uko angana rero no nyabona umuntu yabakoreye ikibi no batametse iryo shano yuko bacanamo iyi ntambara rero si y'abanyamurenge si y'abatutsi kuko yaba ari yabo baba bayirongoye icya kabiri nibo baba baragiye mu biganiro kuvuga ingorane bafise none kuva ibiganiro bitanguye kuba dufate guhera Rwanda muri Angola hari umunyamurenge yigeze atonda hariya wavuga ati twebwe nitwe dufise ibibazo tuje kuharira basi data bari abarubego ari abantu bakomeye bazariyasi bamena bajyarugabo so bari kujayo bakaje kuvuga ikibazo cy'abanyamurenge i Rwanda nta kibazo cy'abanyamurenge kizo kivugwa nta umunyamurenge ari muri delegation numwe wapi aho idoha muri Qatar hagiye ntuzeye Olivier Nduhungire umuhutu wa Rwanda sivyo niwe yagiye nta munyamurenge yatumiwe nta kibazo cy'abanyamurenge bavuze birondereye inyungu z'u Rwanda gusa aha baheruka muri Amerika warigeze wumva muri amasezerano hari ikibazo cy'abanyamurenge kivugwamo hanakimwe havuze ibibazo bya Kongo n'u Rwanda ntakoze n'imwe yabo bigeze badefana nta n'umunyamurenge yagiye muri delegation ijana Kagame none cyerekana ko atari yabo kubera iki hoja gusinywa amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na leta ya Kongo uje gusinya mu kibanza cya M23 akaba Kagame akawuhana murahumva mwebwe baji Doha akagenda Nduhungire wende wumva ko ikibazo M23 abayitwara atari banyaruga batari bananga atari bande ari Kagame sibagiye kuyemanga none bavuze gusinya amasezerano y'amahoro akaba ari wasinye niwe yateye niwe ari Kongo igihe bavuze ngo ari rotira ibuvira abahungu nyene bananganye yiri bari yandikisha ibintu bitagira n'agaciro na gatoya Amerika yigeze telefone igoma mwebwire bananga ati nimuvire telefone yahanutse muri Amerika ihamagara mu rugwiro ngahi Kigali ngaho bati burya rero ibyo wasinye tugomba kubwira yuko byihuta hakiri kare ibuvira vayo saga telefone kajabuka rake kivu bajaga ati batipe depanariye vayo bagacemo vayo rero ndagomba mvuge yuko abantu baze baragerageza kuraba ibitirirwa bibi byabo ibitirirwa bitari byabo nabyo ariko bamenye ko atari byabo
rero kuva ibuvira hoho si ikibazo twovuga ngo turandire rwose ni depart ariko bagenda basubira baje bavaye M23 baje bavaye Rwanda none yavuye none wasinye wumva ari ndamumva neza amasezerano y'amahoro nk'uko Donald Trump yasinyishije abakuru b'ibihugu bibiri intambara mu buseruko bwa Kongo igiye guhagarara kubona Amerika yafashe ingingo ko M23 kinjura. Iyi ntambara tizohagarara izokwisinziriza gatoya igihe cyose hakenewe korota hakenewe inzahabu hakenewe ibintu bishobwa bishimare bazovuga bati abanyamurenge bwa ko batewe bwatutse hamaronde bw'abakomisiyoneri muri bo haje komisiyo kuniga bene wabo ntakindi numva neza Kagame ntiyorohewe nino ngingo nshasha y'amahoro mu karere nta kimugoye yaburiye yiki muri jya miryango y'abanyamurenge yose yapfiriyeyo abana b'abatutsi barahwera kuri izo misozi bagira ngo bariko bigwanaho cyangwa bariko bagwana intambara iyabo hari uwo muryango we yagiye yapfiriyeyo hari inshuti wumvise yaguyeyo ntiyapfiriye abandi abo bariko barasuka abandi ngo bagende ngo bari ku rugamba n'iki hari umwana hari mwishwa wa Ruberwa hari n'umuhungu wabo canke nde wumvise yagiye ku rugamba abana babakanyike na ba Moyize Nyarugabo abo badereke basumba bari Amerika hari umuntu wabo ari ariko hapfira abandi none wumva yahombye amamiliyari y'amadolari yaramaze gutwara kandi arayagusa ataciyaciye mu inyungu zo yazirose ahubwo ntihagera kurondera izindi hazosubira ahaguruka umugabo wewe nakubariye intambara wembwira kuva 96 98 2002 2004 2006 2009 2012 none urigere wumva imana imyaka ingahe itabaye intambara izogumi mu gihe igitera intambara kikiriho mu gihe cyo barondera mugabo bakicisha kugira bakironke abantu bakarinda gupfa kikihari nibaza yuko hashobora kuba gahembwe mugabo intambara iracari ndende warabivuze kuva na kera bamwe baravuga amajambo ngo M23 ngo yakubise igisirikare cy'u Burundi akarabivuga ati izo nguvu nazo bavise oya yego ababivuze nibatubwira ahantu bagwaniye ni he igisirikare cy'u kuva mu karere karimwo hari intambara yabaye mu gufatiye ubuvira bavuga ngo barafashe barakwanye tibarindiriye umusirikare wa nyuma wo mu Burundi ahavuye bagaca basohoka batumwe twatinya arahavuye bagaca bavuga ati twaje hari urusaso rwapfutse none wonejeho mutagwanye intambara yabo iri beaucoup plus ntuze mediatique gusumba ku rugamba habize abahungu bahemba n'umukobwa bwirirwa burasakuza kuvuga bati ibintu byagenze abarundi bafise umuco mwiza gaye ntibashobora kwerekana umuvyimba w'umuntu yapfuye baka twebwe usanga mwe tubironka muzo tuzogira agashavu nabo tubishira hamwe ko nk'intambara yabaye narabaga hirya yejo Roseze na 17 igihe twigwana igiye kuvuga ngo gufata aho bita kuri point 0 naho bita mu karati hariya uzaba ngo abanyamurenge bahavuye abana b'imyaka 14 15 les enfants soldats nibo bariko barapfirayo none kubera umuryango wabuze uri mu gahinda tushobora kuja gufata umwana wangu mushire ku marezo sociaux uvyinde ngo mu byagize tamara tambira hejuru mu vyimba mugabe cyo meya cyoco abo bavyina yuko M23 bikomeye nyarwanda bwo bavuga yuko rutera rudateba wo kubwira indiri n'indiri abasore baguye aho kandi barashwe n'umwana wo mu Burundi bagiye gusohotoraho yicanye ivyo nta wemeye mugabo uwobaza muganga ujya general muganga atwara igisirikare cya Kongo we niwe yomenya uko byagenze ndazi ko nabone uretse nyene gukora patro bababwira ashobora kuba atabyumva neza barifuza yuko bana amahoro mu Burundi kugira ngo bazosorwana bose baramaze kumvirana barumvirije baramuzi umwokero wiwe baramuzi ivyo rero ntabwo jya kuvuga ngo twihaye je nababwira nti nta ntambara itsinda
iyo hagwanya ababanyi babiri ntawe uvuga ngo yatsinze uwundi mwe hadatsinze amahoro. Iyo hatsinze amahoro bakumvikana kubana amahoro, intambara igahagarara burundu. Niho intambara ibihagazeho biba bigenze neza. Rero kunyirukana kasubira inyuma kaja kwitegura kazogaruka ejo, intambara ntibirahera. Burya umucanga ntuwuzimije uwuvumbitse. Rero ikivumbiko ntikerera mu ziko atarube yubona, n'umuco ntawubona. Mugabo ukiye mu gitondo ukivumburuye umucanga usuruka. Rero nibaza yuko nibagerageze barabe ibi bintu biramaze kumenyekana, kuko ntushobora kuvuga yuko ufitaniye ikibazo na ONU. Rwanda ufitaniye ikibazo na ONU. Amaraporo inka yose aradoma urutoki ku Rwanda. Union Européenne adoma urutoki ku Rwanda. Amashirahamwe mpuzamakungu adoma urutoki ku Rwanda ko ariyo rukora amabi ngaha muri Congo. Bwira na rimwe kuva wumva muri Nations Unies izo ntambara zi Congo, bwira raporo n'imwe y'aba expert ba Nations Unies bigeze bavuga yuko uburundi hari abantu bari kuburona muri ico ngaho. Nta raporo n'imwe bariga bavuga ko igisirikare cy'Uburundi FDNB cyagizwa gufata ku nguvu, cyagizwa kwica abantu, cyagizwa kubomora ibintu biriya. Jamais mugabo bobo bubati buruzuye amaraporo adamurote ku Rwanda. Union Européenne abanyamakuru bajya les journalistes d'investigation amaraporo batanu bose ni none ahumva nigo gwiza nubwo ngo kwishigikira nakubariye gwankana na Kongo rufitanye ibibazo na Kongo, Burundi, za Malawi, za Afrique du Sud, za Tanzania, ushirako ONU, ushirako Union Européenne, ushirako Ububirigi, ushirako none bose bagiye inama yo kuvuga ati tubeshe Rwanda mu gihe babona yuko atacho kwagirizwa. Rero nibareke kwigira nkana, ahubwo nibarabe gusa. Mugabo aho bigeze ubu hari ingorane zo kuvyemera, kuko inyuma y'ibi biganiro no guhagarika intambara burya sentence zigiye kugurura ibitabo. Ubu bariko bagwana bavuga ati none ninda zo kwitaba muri bijya biganiro byo kwa Trump. Habayemo ingorane kubera ntibigeze banegosya iminite y'abantu. Ibihumuro biri gaha aba bananga bari kumaha bagiye guhagarara ubwicanyi haya muri Kongo. Ba Makenga ba Wiringoma baje banyarugabo ba Kanyikira bandi bajya ndosho zabira hezimezo barindiriye gusibanze bihere hama imitahi isohoke bagende basangeyo ntuze bose kontagana. Ariko abatuna zovuga ati nende yamonyeje kuko icaha cagezwa gikoze. Rero nibaza yuko nako ko bakakihari, kuko bavuga ati none nimba mwaranegosya amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, twebwe twahagarariye ubwicanyi tukabwemera aho twe turiyo, mwe mwadusabiye iki? Hari iminite mwadusabiye izogende gute? Tubadushira basoze agasoze kindi hano waba ahiye abagabo babona. Ndiye manuru hereza abanyamurenge muri rusangi kugira ngo umutego nkuko mwayivuze u Rwanda rwama rukoresha inyuma y'imyaka akavuka izindi ntambara ntibasubire kuwugwamo. Nibiyubake kuko kuba u Rwanda rwoba rwarabakoresheje baramaze kubibona bose. Hanyuma kandi asijyambere u Rwanda rubakoresheje rukongera mu nyuma ntigwigere rubahemba ivyiza barabizi. Ubu rero aho bigeze abanyamurenge bari hafi kw'isi yose bakwiye kuraba ingene barengera ibyo bintu byose bapfa, bagasubira bagaheza bakiyubaka bakaba umuryango umwe nkuko byari kera. Naho hano bakabandanya bicamo imice ubu nukuri bari hafi kurangira. Boraba neza kuko abana babo bazokura bankana, kandi mu bisanzwe ari umuryango umwe. Bavuga ngo umwe yavutse ku munsi w'Akagara, undi yavutse ku Gifobagane, umwe yavutse yitwa Umututsi, uwundi yavutse yitwa Umunyamurenge, umwe avuka yitwa Mukongomani, uwundi akitwa ngo Umunyarwanda. Donc abanyamurenge babaye ibice bine kandi ari ubwoko bumwe bavise n'igihugu kimwe. Neza cyane. Ubwa mbere no baza bamenye yuko Uburundi bwamye bubatabara kuva kera. Naganda kubwire gahe muri kano karere impunzi z'abanyamurenge zifise amahoro n'umutekano zisekiriza atari ico zokwicura nziri gahe mu Burundi. Sibyo ugiye no kuraba naho muri Kongo bavuga iyo ntuze bita muri twigwaneho mu gace y'abanyamurenge babamwo yakontorora hafi 20% gusa, ariko igice cyose gisigaye uhera ku ndondo ukaza za Fizi ukaza za Buvira za hehe
za Mutarure za Bwegera gushika hehe bose bari mu mirimo y'abarundi kandi bari baho neza cyane. No munsi rero umuntu yabataraje n'abarundi ne bamwiyame ahubwo basure bandika inzandiko bavuga bati barundi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi nyakubahwa abarundi bene wacu turabasavye imbabazi kuko twarahenzwe duhendwa n'abana bacu baguzwe n'umwasi yitwa ngo niwe atwitirirwa sibyo hanyuma rero bati nejo nimwabona hari kitubonye muratuba hafi hanyuma ikindi naco barondere ubutumwa boshikiriza perezida wa Tshisekedi nawe amakomite y'iwabo amoko yose bagira bati ni mubane kuko n'abakongomani bisikwa igihugu naco bavuga ngo baragwaniraga ye baragifise kubera ndaganda kubwira yuko muri leta ya Kongo mu gisirikare ca Kongo abajyamurenga bafise ngo abagenero 9 n'abofisiye batagira uko bangana ariko umenye mu moko amajana 550 y'abanyekongo hariho ubwoko butagira abantu nabamwe mu gisoto bafise ngo bashikiranganje muri leta ubwoko bwose n'ufise ngo bashikiranganje urabyumva bafisemo n'abakonse bahanura umukuru w'igihugu ca Kongo mu yindi mvugo ico bababwiye ngo bagiye kugwanira bari bagifise rero ni barondera ukuntu bakigumana ntibanagitakaze kuko buryaye akeshi iyo umuntu agiye kugwanira ico afise akagwanira ikintu yarasanzwe afise ashobora no gutakaza ico yarafise ni byiza yuko abantu bamenya rero bagira ubwenge bagaruke kuri gakondo yabo bamenye bati basokuruza baruku ubwoko bwacu n'ubu imico yacu niyi abanyamurenge ntibigeze babanyarwanda barabakongomani kuva kera nuko ndagushimira cyane kwa apote ndagukenguruki byari iteka ridasanzwe nuko reka ndabashimire simwe bahevye murimo murabana natwe nizere ko mufite icyo musigaranye kuri buno butumwa kuri micro je nyene juste garima camera yari umusaza nta kindi tubifurije atari amahoro ibisigaye bizoherekezwa n'amahoro kuko ari amahoro umuhoro uramwa ndabwira ati baba cha la vista urawushura umushura hushura none